Ndi niteka n'umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu c'u Burundi mu makungu ya kure ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira iyi Makamba indongozi za CNDD FDD zirabangamiye umwigisha yabujije abanyeshure kuja mu myiyerekano y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Gorodieni Ntunze umwigisha w'icigwa c'igifaransa kuri lycée ya Musasa muri komine n'intara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi arabangamiwe n'indongozi za CNDD FDD kubw'amakuru ava i Musasa umugambwe uri ku butegetsi wagiriza uwo mwigisha kuba yarahanuye abanyeshure kwitwararika ivyigwa aho kuja mu manama y'uwo mugambwe abarongoye sendika y'abigisha basaba abarongoye indero n'intwaro kumukingira kuwa 27 Ndamukiza 2024 umugambwe CNDD FDD warakiriye abanywanyi bashasha bavuye ku mitumba itandukanye y'intara ya Makamba kuri lycée Musasa bamwe mu banyeshure ntibitavye ivyigwa bari bagiye muri izo nama z'umugambwe uri ku butegetsi kubw'amakuru yacu kuri iryo shure Gordier n'Intunze yarabonye ko hari abanyeshure benshi basivye mu mwaka wa nyuma asanzwe yigishamo igifaransa vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo buramvuye ntuje kure nayo kandi mu yandi makuru nuko umumenyesha makuru Sandra Muhoza yarengutse muri sentare mugenzi wacu yararengutse kuri uwu wa mbere mu gitondo imbere ya sentare igizwe n'abacamanza batatu ba sentare ya Mukaza mu gisagara ca Bujumbura bazofata ingingo y'uko abandanya apfungwa canke ko arekurwa ingingo itegerezwa kumenyekana yatevye mu masaha 48 kubw'igitabo mpanavyaha gikoreshwa mu Burundi Sandra Muhoza n'abamuburanira bararonse umwanya wo kwisigura imbere y'abacamanza ba sentare yahanishije Florian Irangabiye uwundi mumenyesha makuru w'umurundikazi gupfungwa imyaka 10 muri 2024 umushingwamanza Prosper niyo yankana umwe mu bamuburanira avuga ko yabonye bimwe mu butosi vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido nuje kure nayo mu yandi makuru kandi nuko ibuhumuza abana bo mwibarabara baratoroka cane ikigo begeranirijwemwo abashika igice c'abana 700 bahoze mwibarabara bari bashizwe mu kigo ca Munzenze mu ntara nshasha ya Buhumuza iri mu buseruko bw'u Burundi baratorotse bihereje amabarabara yo mu bisagara vya Cankuzo Ruyigi ndetse na Muyinga bakaba biba mu ngo ndetse no mu madandarizo abaharira agateka k'abana baratewe amakenga nuko ibintu vyifashe ibisagara bitandukanye vy'intara za Ruyigi Cankuzo na Muyinga vyarashwawe n'abana bo mwibarabara kandi baguma biyongera vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure nayo mu bindi kandi nuko imyuzurire y'ikiyaga Tanganyika yahungabanije ibikorwa vyo ku mupaka ku rubibe rwa Kavimvira amazi y'ikiyaga Tanganyika adahengeshanya kuduga yahungabanije ibikorwa ibarabara rihuza Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uciye ikavimvira ntirigihita bivuye ku mazi y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Nyangara yaduze akabuza uruja n'uruza amazu y'idandarizo n'uburiro ikavimvira byararengewe n'umwuzurira abakoresha ibarabara rihuza Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baridoga muri bo hakaba harimwo Furaha Josephine umuyabaga yiga kuri kaminuza Espoir d'Afrique i Bujumbura sayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hamugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe nawe utarafyonda kurafyonda ko hama ubandanye kumwe natwe
Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko indongozi za CNDD FDD zibangamiye umwigisha yabujije abanyeshuri kuja mu myiyerekano y'umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD. Gorodiye Nintunze umwigisha w'icigwa c'igifaransa kuri lycée ya Musasa muri komine n'intara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi arabangamiwe n'indongozi za CNDD FDD. Ku bw'amakuru ava i Musasa umugambi uri ku butegetsi wagiriza uwo mwigisha kuba yahanuye abanyeshure kwitwararika ivyigwa aho kuja mu manama y'uwo mugambwe. Abarongoye sendika y'abigisha basaba abarongoye indero n'intwaro kumukingira. Kuwa 27 Ndamukiza 2024 umugambwe CNDD FDD warakiriye abanywanyi bashasha bavuye ku mitumba itandukanye y'intara ya Makamba. Kuri lycée Musasa bamwe mu banyeshure ntibitavye ivyigwa bari bagiye muri izo nama z'umugambi uri ku butegetsi. Ku bw'amakuru yacu kuri iryo shure Gorodiye Nintunze yarabonye ko hari abanyeshure benshi basivye mu mwaka wa nyuma hasanzwe yigishamwo igifaransa. Yaciye aha impapuro abanyeshure baja muri izo nama z'umugambwe aho kwiga. Yashimikiye ku bimirije gukora ikibazo ca leta. Ni ukuvuga niko bivugwa n'umunyeshure yavuganye na SOS Media Burundi ariko hatashimye ko amazina yiwe amenyekana. Bamwe mu banyeshure bamwe bafise izindi ntumbero baciye bahindura ivyavuzwe n'uwo mwigisha uko akaba ariko yashimangiye. Mu rugendo rwakozwe n'umunyamabanga wa CNDD FDD muri komine nshasha ya Makamba igizwe na Makamba, Kayogori ndetse na Kibago, umushingamateka Zachem Isago yarateye ubwoba uwo mwigisha. Uwo mwigisha agomba guhungabanya ibikorwa vyacu, uwo mwigisha agomba guhungabanya ibikorwa vyacu hategerezwa gutanga insiguro. Ntidushobora kureka kugira ico dukoze kuri ivyo yavuze. Uko akaba ariko Zachem Isago yateye ubwoba imbere y'isinzi ry'abanywanyi ba CNDD FDD ku mugwa mukuru wa zone Kabuye. Indongozi z'amasendika y'abigisha ziriyamiriza iryo terabwoba ririko rikorerwa uwo mwigisha ku bwabo yari yipfuza ko abanyeshure bamenya. Basaba indongozi z'indero n'intwaro gukingira uwo mwigisha ariko araterwa ubwoba n'izo ndongozi z'umugambwe uri ku butegetsi. Mu Burundi abanyeshure benshi bategekwa guhagarika ivyigwa bakaja kwakira indongozi za CNDD FDD canke mu bikorwa vy'uwo mugambwe. Ivyo abatavuga rumwe nawo bama biyamiriza. Nayo mu yandi makuru kandi nuko umumenyeshamakuru Sandra Muhoza yarengutse muri sentare. Mugenzi wacu yararengutse kuri uwu wa mbere mu gitondo imbere ya sentare igizwe n'abacamanza batatu ba sentare ya Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Bazofata ingingo y'uko abandanya apfungwa canke ko arekurwa. Ingingo itegerezwa kumenyekana yatevye mu masaha 48 kubw'igitabo mpanavyaha gikoreshwa mu Burundi. Sandra Muhoza n'abamuburanira bararonse umwanya wo kwisigura imbere y'abacamanza ba sentare yahanishije Florian Irangabiye, uwundi mumenyeshamakuru w'umurundikazi gupfungwa imyaka 10 muri 2024. Umushingwamanza Prosper Niyoyankana umwe mu bamuburanira akaba avuga ko yabonye bimwe mu butosi. Jewe ubwanje naratangaye mbonye umuntu yagirizwa ivyaha bishoboka ko yabikoreye Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, bigakorwa n'umuntu akora kandi aba Ingozi, ashobora kurungikwa muri parake ya Mukaza kandi hariho parake y'Ingozi nka kumwe i Bujumbura hoba ariho hari abashoboye gusumba. Kubw'umushingwamanza Niyoyangana, icambere Sandra Muhoza yagirizwa no guhungabanya umutekano w'igihugu ku majambo yashikirije, ivyo yavuganye na bagenzi we basangiye umwuga, mbere novuga hagati y'abanganya urunganwe. Rero ivyo sinibaza ko vyohungabanya umutekano ku butaka bw'igihugu. Uguhungabanya umutekano w'igihugu bisigura ko hariho abantu bitwaje ibigwanisho boba bateye, tuvuge ko boba batumweko na Sandra Muhoza mu gihe ata kindi cemezo gihari kiretse ivyo baganiriye na bagenzi biwe b'abamenyeshamakuru. Hari ibindi vyitayemwo. Hariho kandi ukwerekana umutima w'amacakubiri. Ivyo ni ivyavuzwe ariko vyari mu biyago n'abandi nk'uko bibandanya bishikirizwa n'umushingwamanza wa Sandra Muhoza, kandi n'abandi barabivuze nk'uko nyene
kandi n'abandi barabivuze nk'uko nyene ariko ntibakurikiranywe uko akaba ariko umushingwamanza Prosper Niyoyangana agaragaza umubabaro igikorwa gicafuza ishusho y'igihugu kubw'uwuburanira mugenzi wacu ubutungane bw'u Burundi bwategerezwa kurekura umukiriya wiwe ni ibigaruka gucafuza ishusho y'igihugu c'u Burundi mu gihe hatashingiro na rimwe bifise vyavugiwe hagati y'abamenyeshamakuru bigatuma umwe muri bo apfungwa ivyo bicafuza ishusho y'igihugu kuri gusa nico gituma nosaba indongozi mu ntwaro no mu butungane vy'ukuri bagategeka irekurwa ryiwe canke arekurwe vy'agateganyo kuko ntaco ariko arakora mw'ibohero na cane cane kuri ivyo bintu bibiri twavuze uko akaba ariko yarangije avuga kubw'igitabo mpanavyaha gikoreshwa mu Burundi ingingo ya sentare izoboneka mu masaha atarenga 48. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza no munsi mwiza